Kazimimana inkunda Kazimimana inkunda isi iragoyesha cyane cyane uri gutera imbere uzubona abantu sha inzigo zabo zari zinyegeje esi bifuza ko dutera imbere ariko nubasomvye bifuza ko dutera igikombe kindenge ntacyo bitwaye no babararima n'inyase n'ay'abantu bla 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 ntacyo Kazimimana inkunda bla 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 Kazimimana inkunda Yes, Okunzi wa Star TV. My name is Starboy the Sheep. I like to support everybody in our country. Ndakunda igihugu canje, ndakunda bene gihugu, ndakunda tuvukana abasazanje bashiki bacu. Abo sivuze bamwe tuva mu ndimwe kubera ko buri muntu wese umenye ko muvukana kubera ko Imana nibaza ko yaremye Adamu, imaze kurema Adamu iza kuturemera Eva. Isigura iki rero twese dukomoka kuri bari abantu babiri Adamu yari icamwa maze kugicamwa kiri muri Edeni hagati y'ibiti bibiri nca muvyumva icyo camwa cyatumye isi yuzura ko abantu isinzi. Yes, kugira neza mugamba Star TV rero byagenze gute? So je kwera ko kenshi ndakunda gukora bino bintu biciye ku bafana ugasanga ariko arambaza ati comparaison y'abano bantu. So novuga ko nimba nje kumugambwa Star TV mbanzanye nakazi murabizi. So d'abord ndabakunda cyane kandi ikindi nacyo mba nifuza kubazanira bimwe mu bikorwa vyiza kugira mube mumeze fresh. Yes, uko biri kose iyi ni Star TV, the best exclusive news ni comparaison bariko barashira hagati ya DRAM-T DJ FERNANDO bakaca bazana na D1 ndetse na Gusto akacaza muri iyo comparaison bari kugira ndetse nkaca niyamiriza amajambo ya bamwe mu bapromoter abana bariya utuzokumanura hajya kugira umuntu aduge mwibaza ko ari kubera iki ujya Imana yadugije vyo korohera ko mumanura nimureka kuzana ibiharuro byanyu uzomumanura igihe Imana yamuduza mwari kumwe ko umugamba ari w'Imana kugira umuntu aduge ego irevre Imana ica muri twebwe kugira dushigikire umuntu kanaka ariko Imana yashatse uvuga kuzomumanura ariko bikanga. Yes, bimeze gute rero bano basore uko ari bangahe bane nkuko hari umuntu yanyandikiye ati comparaison y'abano bantu abandi bagakomanta atuye akazana hanaha. D'abord ikintu twomaza kumenya sont des Burundais, sont des vrais Burundais, nationalité zabo n'abarundi abavyeyi babo bose n'abarundi. Ico onye kiraza gutuma we nimba kuramukana kuri Star TV wifuza gushigikira bano basore kwera ko bose n'abarundi. Ariko naza kugerageza kugira ico mvuze turahera kuri DJ FERNANDO hano turiko DJ FERNANDO numwe mu bantu novuga ko batanguye akazi araba DJs ndavuga muri Olympia Igitega yarize kuri La Merveille Igitega etesi ngaho mu gisagara cya Bujumbura araja kwiga aho bita kuri Dorapren hajya kuri Gare du Nord. So numwe mu bantu batanguye akazi bakora nk'aba DJ na cyane ko barakunda gukorana na MB data cyane ati DJ FERNANDO so mu nyuma tuza kumubona nk'umugi witwa We Love Music novuga yuko bari basangwa bafise management ya Bright murabizi ko ari umuririmbyi w'umurundi asanzwe ari mu diaspora sinzi igihugu abari no sindaba interesse navyo. So mu nyuma maze ku create ikintu bita We Love Music barakora bari kumwe na Gusto imiziki novuga yuko yaryoye abantu benshi batandukanye barakrea We Love Music gushika naho batandukana kuno munsi buri umuntu wese akora ku giti ciwe. Indirimbo za We Love Music twagiye turazumviriza twagiye turumviza indirimbo z'abantu bahungu
turumva nyene yari bo nibaza ko bakoze cyane kugira bagere kuri no rugezo. Hari abantu babona umuntu ateye imbere ukaza wumva ngo DJ Fernando ateye imbere mu kanya gato. So guys, nta muntu atera imbere ku kanya gato. Kora ko nanje kugira ngo kuri Star TV kuba ndayifise no muzi narigeze kuhasoringa hamwe numva umengano nabiheba ukarira urumva hamwe ukabura ibiganiro ahandi ukabura aho ukorera. Twe twatanguye kano kazi, je natanguye kano kazi ndi mu promoter kuri Facebook. Maze kuba mu promoter mu nyuma ndinjiramo muri bino bintu. Bisigura iki rero? Iyo umuntu yubatse izina, reka kuvuga ngo yubatse izina mu mwanya mutonya. Urumva? Reka kuvuga ati yubatse izina mu mwanya mutonya kubera ko baba barakoze kandi cyane. So bimaze kugenda uko rero nka We Love Music kubera ko We Love Music yarabaye nuko baza gusambuka adukubita indirimbo bita Berisima ariyo nginga. Amaze kuduha indirimbo bita Berisima novuga yuko kuri Berisima hatangiye gusohoka kantu gatonya kagapande turavuga ati ino ndirimbo iraryoshe izo hit. Nuko indirimbo novuga yuko yayiperforminze kurubanza gwiwe igihe ariko arakora ico bita dot. So nibaza yuko yari indirimbo novuga yuko yaryoya buri umwe wese, ariko kiriya gihe twavuga ati kubera kino ndirimbo Berisima igiye kwa DJ Fernando twari bwamenye byinshi bitandukanye. Indirimbo Berisima iraba hit gushika nayo kwiza miliyoni 5. So araduha Corazone ari indirimbo yakoze ari kumwe n'umukongomani uno musi ariko kuduhereza Kazimimana inkunda. So no muririmbye garagejeje kumviriza uko naririmba. Daboro kugira impano no kumenya kuyijera biratandukanye. Big Fizzo niwe yigeze kuvuga ati burya anye jewe kera narakora imiziki iryoshe ku rutubu. Baramubaza ati kubera iki uno munsi udakora iryoshe nka kera? Iragiye kera nari ishonje nari nkitigita ndabe ko no baho urega hari ibintu utabugikora. Kandi baramubaza ati kubera iki uno munsi gushika uno munsi Fizzo ari Fizzo? Ni discipline. Si discipline ijya kuvuga ngo umuntu ngo numututse iki ni discipline mu kazi. Discipline mu kazi mu muziki byogora ko umuntu mubwira ngo agire ngo indero yagutse, kuko umuziki ni imyidagaduro ni kwiryohera umuntu ubwo bo ni imyidagaduro ofete. Ntuzomuzanira indero yo kwishuri ujye kuvuga ngo derangement class je ari ibintu byaba kwishuri nkatangara ukaza wumva ngo amanota y'indero. None nk'ubu bishitse ugafatwa n'itiro mu ishuri ugasanga wasinziriye, hari ibintu bishika ugasanga uragwaye ugasanga wasinziriye baca bayita amanota y'indero iki. None ugasanga birashitse baragukoye amanota utavyiteze ugasanga barabakuye kivanga amanota none amanota yose nayindero. Ni discipline ugasanga ari amanota bagukoye kushuri imbere ni discipline bamuhoye nta discipline mfise. Barumva nyene nuko nyene discipline nyene itandukanye. Haro discipline nyene bigaragara cyane, haro discipline yo kurenga ikintu kanaka wobrije abantu. Je nibaza ko DJ Fernando numwe mu ba artist novuga ko bakomeye bariko barakora neza cyane, kandi izino nouvelle generation reka kuziringanisha ni vya bindi bisanga bihari vya bindi by'utugwi, kubera ko turabizi ko mu Burundi hari utugwi dushigikira abakana haka, hari utugwi menga twijukiye atabana ubuntu wiwacu uyu turamufana ntituzi ukuntu ntituzi ukuntu babigenza uko kugira tuhabe. Ariko biri kose reka mvuge kuri DJ Fernando umuririmbyi mwiza, umuririmbyi bo abaririmbyi b'abarundi ikintu gisigaye ni gukora staff yabo. Staff ikabihagaze neza ukavuga ati nimba ari kwambara ndafise umuntu abijejwe, nimba ari amajamba amwe agenda arandikwa ku ma platform atandukanye ndafise umuntu ajejwe kuraba ivyo nanditse ko ari ibya bien abimodifye canke ari we avyandika we nyene. Ndafise umuntu ajejwe gupostinga amafoto. Nibaza ko uno munsi DJ Fernando numwe mu bantu bono vuga ko bataratera imbere na cyane bivanye n'amafoto bakunda gupostinga ukuntu bambara mu buryo bw'igisani, ariko kuno munsi biriko biraza bisigura yuko changement iri kwiraba kuri DJ Fernando. Numwe mu ba artist novuga ibintu bijanye n'imyambarire niyagaragara nyene nk'umustar nyene, ariko kuno munsi biriko biraza. So tumushigikire DJ Fernando. Nibaza yuko numwe mu baririmbyi sindi bu classe ngo wa mbere n'uwu ngo wa kabiri n'uwu wa gatatu n'uwu, ariko tugerageje kuraba impano bafise ndazi wori kuradukirana ashaka kuvuga ati wa mbere n'uwu wa kabiri n'uwu wa gatatu n'uwu wa kane n'uwu. Nkaje wese ningagira mvuga ati wa mbere n'uwu wa kabiri n'uwu wa gatatu n'uwu. Ico nzi nuko bashoboye. Turaja ku muririmbyi bita DRAM-T. Umuririmbyi novuga yuko dufise muri nouvelle generation aruta bose mu buryo bwo kugaragara nk'umustar. Ndavuga bivanye n'ukuntu yambara, ukuntu abegwa,
ukuntu nyene yifata mu bantu like nyene is like a big star, yani afise lifestyle yiwe imeze fresh, unamuravye uravuga ati bro respect. So uno DRAM-T rero nibaza ko ku bantu babizi DRAM-T narasavye nozanya biography yiwe, ndiko ndagande nawe kugira ashore kuma biography yiwe, naganiriye na mama we yarambwiye buri kimwe cyose. Nibaza yuko mama we n'umuntu ndamwita nko mama wanje kubera ko ndamwubaha kandi n'umama mwiza cyane. DRAM-T yatanguye kano kazi ari umu MC mu ntara ya Muyinga, n'umuntu yatumye aza mu muziki cyane, nibaza yuko Amipra bimufashijemo. Yatanguye ari umu MC azarakora road show nanye ndamaze kuyakora, bijugenda uravuga ati hariho concert, hariho show ana karibu cyane. Road show ndazi murayitahura ni nka ni publicity mu bisanzwe y'igikorwa kanaka cyangwa ikidandaza kanaka urashobora kugikora road show. So uko biri kose amaze gutangura ku kazi k'ubu MC akora road show, yarashika muhira bakamubundura DRAM-T ivyo bintu rimwe n'ibiki. Abavyeyi na cyane papa wiwe cyangwa ukozomba mama we bamubwiye ati DRAM-T acenga anye agendera ko minduru, ugasanga bariko baramuha izo nkuru mama wiwe. So nuko onye kujya kuntu rero ukora ubu MC ugasanga kuri stage urabakubita freestyle hip hop yatari, barabona ati umwana ararenze. DRAM-T bamubona nk'umu naririmba hip hop cyane kuruta ivyo ariko araririmba uno munsi. Na hip hop mwarabonye yuko ayishoboye, ugerageje kuraba n'umwana yanakuza zindimi, icyongereza ebana ni fresh, igifaransa ni fresh, ni kirundi nibaza ko n'igiswahili ari fresh. Murazi ko DRAM-T asanzwe ari umumizirima, un vrai mizirima, kubera ko buze un vrai mizirima bisigura iki? Umuryango wose aba mama yaba wivukana bose naba mizirima, si bya bindi usanga uri wenyene uri mu mizirima, bisigura boss naba mizirima. Yes, bimaze kugenda uko rero DRAM-T arasora imiziki ari Muyinga, mu nyuma arasora indirimbo bita Carolite, ni wewe Carolite wanje, ni wewe utuma Yes, iyo ndirimbo novuga ni indirimbo novuga yanjoheye icyo gihe. Ndibuka ko kuri Buja FM baramutumye ko icyo gihe, nibaza ko twarabona ati umwana arashobora kuva mu ikintu. Ni Irankunda Eli niyo mazina yiwe y'ukuri yiswe n'abavyeyi. Mu nyuma araza gusinya muri Bantu Boy, arasohora indirimbo zimeze fresh muri Bantu Boy. Novuga ko yarasoroye EP yitwa Revolution, yitwa Revolution EP, yayikoreye muri Bantu Boy Entertainment. Nibaza ko kiriya gihe twaramubonye nka DRAM-T, urazi ko baguma bavuga ati DRAM-T nasohora imiziki, DRAM-T menga no mu modo, DRAM-T ivyiwe n'ikibazo, urumva kubera ko nta miziki twako turabona myinshi ari muri Bantu Boy, bivanye n'ukuntu yagaragara, nk'ukuntu yambara neza akabegwa, abantu bari batangwe kumubona nk'umuririmbyi w'amafoto. Ariko DRAM-T buke yarasohoye indirimbo nyinshi zaryoheye abantu benshi batandukanye. Nibaza ko DRAM-T neza na neza kuri Intambara ziri mu ndirimbo novuga yuko zamwubakiye izina. DRAM-T n'umuririmbyi guys, DRAM-T n'umuririmbyi kandi mwiza cyane. Umuririmbyi novuga yuko ugerageje kuraba imiziki yagiye arasohora, ni miziki novuga wavuga ati uno mwana arafise imana ashobora kugera kure, kumbura kiri muri Bantu Boy, nubwo abantu benshi batabona yuko avuye muri Bantu Boy ashobora kuba ikintu gikomeye cyane. Amaze kuva muri Bantu Boy, nibaza ko yarakoze kugira tumubone nka DRAM-T, tumubone ejo nk'uwundi muntu, tumubone nk'uwundi muntu azofasha umuziki kugera kure. Amaze kuva muri Bantu Boy yarakoze cyane, ndetse gushika naho channel yiwe ikwiza ibihumbi 100 by'aba subscribers, bituma aronka ya silver kagashimwe. Yararonse silver kandi kugira yironke nibaza yuko yariko arakora. Amaze kuva muri Bantu Boy, indirimbo ya mbere yadukubisemwo nibaza yuko ni indirimbo Madame. Indirimbo Your Man yari indirimbo imeze neza, ndetse gushika ubu igeze kuri 920,000, bisigura ko anytime ishobora gukwiza umuriyoni w'amaviews. Your Man ni indirimbo novuga ko yaryoheye abantu, aduhereje Madame no musigeze kuri 600 million. Madame araduhereza Intambara zigeze kuri 4 million 500, adukubita code igeze ku miliyoni, aradukubita ambulance uno munsi yadukubise kosho igeze kuri 1 million 900. Haheze ukwezi isose ino ndirimbo kosho. Ni indirimbo novuga yuko yagiye arasohora indirimbo ziryoshe, bamwe bakavuga ngo DRAM-T ngo yakorotse. Wewe ukorora umuririmbyi nkande, erega umuririmbyi ntaba ari kwishuri atonda direndi a vendredi,
umuririmbyi nutonda rendi agacisha nko ma alternance agatonda vendredi. So DRAM-T muri bano baririmbyi dufise runo runganwe niwe muririmbyi novuga yuko nubwo navuze ko ntaza gukasa ariko reka ndabivuge niwe muririmbyi novuga yuko arukinga light nyene azi kurukinga basi azi kwifata nk'umustar cyane kuri nabandi barifata nk'abastar ariko niwe muririmbyi novuga yuko aruta bose mu kwifata nk'umustar ugerageje kuraba uburyo yambara uburyo nyene avuga nyene numuririmbyi ayo manota vraiment ayafise ibi bintu byo kuvuga ngo umuntu yakorotse cyangwa tumukorore wewe umukora niwe wamudugije. DRAM-T numuririmbyi mwiza cyane numuririmbyi mwiza cyane kozo byoro sinyiri rasta namba sinyira sinyiri yes uyu ni DRAM-T rero. DRAM-T nibaza ko si umuririmbyi wo kureka akagenda uko n'umuririmbyi twoshigikira nk'abarundi guys. Je mfise 72,000 by'abasabone nabasavye mwese uko mukurikirana kuri Star TV guys du supporting uno muntu. Let us make history mutureke twubaka ama historia. Let us make history now. Abakozi ba Star TV turakora cyane kugira ibintu byacu bigere kure, turakora ijoro n'umurango kugira ibintu bimere fresh. So DRAM-T nimwe baririmbyi bameze fresh, murabizi yuko nimwe baririmbyi nubwo ko bamaze gukora baja muri za Europe gukora amashow injuro zibiri, Belgique, France, Allemagne na Suisse. Nibaza yuko aho hamaze kuba nko muhira yamaze kuronka visa ku nshuro ya kabiri. Na DJ FERNANDO murabizi ko aheruka kuja za Belgique, Suisse, Allemagne ndetse n'Ubufaransa. So uko biri kose DRAM-T nimwe baririmbyi novuga yuko atari wo kureka. Izo comparison muri ko muragira nibaza ko twovuga ati reka bakore. Undi muririmbyi agira aze ngaha reka ndaja kuri D1 turaza guheza kuri Gusto. Uyu n'umuririmbyi novuga yuko nawe nakora cyane. Baragerageza gushira inoti ubuzi bwabo. Nindayikengurukiye Diedone kuva mu ntara ya Kayanza. Uko biri kose n'umwe baririmbyi novuga yuko afise imana imwe y'indani iri mu maraso. Si ibintu byo gucreya ngo ngira ncreye ibi kubera ko twabonye imiziki yiwe. Ibintu byo gucreya si ibintu biri mu mutwe ngo akenye n'inguruntu ngo cree beze kanaka iki kugira sori gikorwa. So bivanye n'impana afise. Abandi twabonye bacreya ye basigira basori gikorwa kuko kazima imana inkunde indirimbo ya DJ FERNANDO yasohotse kubera ko haba yajya amajambo aravuga ati reka sori gikorwa kugira gisahirizwe nayo majambo ariko aravugwa. D1 n'umuntu ashira kava ngaha agashiraho indirimbo kandi indirimbo bakayiraba. So uko biri kose nikandi tuje ku rubuga rwiwe D1 tugire ico tuvuze turuko turaraba. Urubuga rwiwe rugeze kuri 167,000 subscribers ni mu gihe DRAM-T ageze kuri 195,000 subscribers 195 guco. Nibaza ko bano baririmbyi babiri D1 na DRAM-T umuntu yatangwe kugaragara cyane kuruta uwundi imbere y'uwundi ni DRAM-T. Ariko DJ FERNANDO n'umuntu yamenyekanye kuva kera aho nashima imbere y'aba wa DRAM-T na D1 mugabo DJ FERNANDO yaje kumenyekana bwa mbere nk'umu DJ. So D1 rero indirimbo ziyo numvise ko zitwara amahera gute. Ni indirimbo kuja kwa Iraza ujya sangwa akorera indirimbo mu gihugu cya Tanzania si ibintu biba byoroshe. Umuntu akora ama video urabona na video yakorewe mu gihugu cya Tanzania no video bamaze gukora video nyinshi mu gihugu cya Tanzania bisigura ko uburyo barabushiramo. D1 chance afise impano ku buryo indirimbo ashobora kuyisora atiri warakeye ibintu vyatari gucreya ni vyiza uri mu artist kugira usahirize igikorwa cyawe ngufu kugira gishore kugera kure. N'umuntu akora agashira ngaho n'umuririmbyi afise impano wanashima jewe ibintu vya D1 kenshi ne kubera D1 n'umujama wanje is my friend n'umugenzi wanje. Hariho bimwe nkora mvuga ati uyu n'umujama wanje. So turabagenzi turabajama kuko muri byatezogira abagenzi iki niki. So uko biri kose n'umuririmbyi novuga yuko afise impano yo kwandika. Apare kugira impano yo kwandika ikintu arushije aba bandi ba artiste. Numu producteur mwiza kubera ko indirimbo nyinshi ziyiwe ni wazisubiriramo. Hariho na beat menshi yikorera. Urashobora kuja muhira kubera ko D1 asanga afise na studio muhira yiwe akabaho na studio ya Iteka Music. Yumvira akantu gusa aho nyina caja kenshi D1 ubuzima bw'usanga ari
ku mashini muri studio ari gukora beat atandukanye. Bisigura iki rero? Umuririmbyi azi no kuvuza gitare apare yaba bandi bose, bisigura ko arafise utuntu arushaba nkuko aba nabo bafise utuntu bamurusha. Kubera ko buri muntu wese afise karitezi wiwe. Umuririmbyi azi kuvuza gitari, umuririmbyi azi gukora beat ya sample wenyene akayihereza, umuririmbyi afise impano yo kuririmba. So uko biri kose nibaza ko uno muririmbyi n'umuririmbyi yo gukurikiranira hagufi nkuko nababwiye abandi mutegerezwa kubakurikiranira hagufi. Barundi bene wacu bano b'Imana dukunda umuziki wacu dushigikire umuziki wacu. Yarakoze cyane nibaza ko ugerageje kuraba indirimbo ziwe. Indirimbo novuga ko yatangwe ni Waiting, ni indirimbo imeze neza igeze muri 130,000 y'ama views. Kuba igeze muri 13,000 y'ama views bisigura iki? Yarakoze cyane kugira ino ndirimbo ishikana ayo ma views angana uko onye. So bimeze guterera. Waiting ni indirimbo novuga yuko abantu benshi bakunze gushika kuri no munsi abantu bayikunda ndetse banayikurikirana cyane kubera kurumva ko igeze kure muri 800,000 anytime ishobora gukwiza 1 million de views. So numuririmbyi novuga yuko yakoze cyane kugira ashobore kubaka izina giwe. Of course turamutsa abantu badukurikirana ndavuga from hariya anye ahari hose Imana imuhezagire cyane. Yes, bimeze gute rero? Indirimbo 18 ni indirimbo imaze gukwiza 813,000. Akachase yasoye za Love Connection, indirimbo zimeze neza, umunyuka, indirimbo Morning Love, indirimbo Miss Burundi, indirimbo Zero igeze kuri 1,600,000, indirimbo ubwoba igeze muri 695, 3 millions ni body bari kumwe na Social Mura. Ndabona Enjoy no EP, Doctor Flow Murundi, Panda with Trezor and Lappy Boy, indirimbo Nzochakira, indirimbo Amarira, Temperature, D1 Wedding, Akanoti, Muraberanye, Sitaki. D1 atasi afite indirimbo nyinshi, 1 2 3 4 5 6 indwi 8 9 10 na 2 na 3 na 4 na 5 na 6 na 19 zirano ku rubuga rwiwe. Bisigura yuko ku mwanya maze indirimbo 19 ni indirimbo nyinshi kuri D1. Ugerageje kuraba indirimbo ndetse no bwazimaze kurabwa cyane zire populaire amaze kuronka ama miliyoni y'ama views incuro 4. Yes, sitakigeze mu miliyoni 2 mu mezi 6. So numuririmbyi novuga yuko today na tomorrow. So nibaza ko D1 n'umuririmbyi mwiza. Sitaki ni indirimbo novuga yuko yakorewe mu gihugu cya Tanzania na video byose niyo byakorewe. Nibaza ko nivyo nakubwiye ati indirimbo ziwe ziratwara amafaranga, indirimbo ziwe ziratwara kanoti katari gake. Tunashimira management yiwe eri kwirakora cyane kugira ashobore kuba D1. Ndetse hari n'ama surprise menshi kuri D1 vuba. Nibaza yuko byinshi muzobimenya. Uno munsi akaba asanzwe ari ndetse na brand ambassador wa Muzenya Biki hariya anye Assurance Biki. Yes, duhurira Gitega mu kwezi kwindwi. Nibaza ko ari tuzoba turi gushigikira umu artiste w'umurundi. Yes, uwundi muririmbyi tugira tuze ko neza na neza ni muririmbyi bita Melanin Boy. Nawe ne kuva mu ntara ya Gitega ujya anye havuye intara ya Kayanza. Gitega je mu muziki ndabona yegera kubera ko turafiseyo Melanin Boy, tukagira DJ FERNANDO, tukagira Double J. Urumva ko naho natacho bibaye ibintu bimeze fresh. Jo bisaba umutima. Bisaba umutima wihangana, ujya gukundana haba mu guheberanira. Bisaba umutima. Nina challenge twabonye kuri Sadbi, indirimbo novuga yuko ni indirimbo iryoshye. Twabonye challenge Sadbi bakorera Melanin Boy, tubona challenge Big Fariyazi akorera Rinoji, tubona
So nibaza ko nabo bari legend biwacu ariko baratahura ko abana batonya babo ejo bashobora kuvamo ikintu gikomeye cyane bitandukanye n'abandi ukuntu babikora mu bindi bihugu bitandukanye. So uno muririmbyi na wene n'umuririmbyi mwiza bagitandukana na DJ Fernando bakiri kumwe urazi ko muri groupe amari umuntu akaze kuruta uwundi. Namwe bavuga ngo DJ Fernando arakaze abandi MELANIN boy arakaze ariko abariho novuga yuko ingufu nyinshi baziha DJ Fernando cyane ko akaze kurutura. Ariko bamaze gutandukana uyu yarakoze indirimbo nyinshi ku ruhande rwiwe MELANIN boy yarakoze ku ruhande rwiwe vraiment aragerageza kuduza YouTube channel y'uno musigeze ku 74 by'aba abone bisigura iki ariko arakora cyane. Yaragerageje gukora bamaze kuvana ano musafise video zishika zitandatu ziri ku rubuga rwa YouTube. So bisigura yuko ariko arakora cyane. Yarakoze Rena arakora ino ndirimbo Isezerano urumva. Umuririmbyi novuga yuko yakoze nyina arashiramo inguvu zidasanzwe. Yakoze No Force in Love akora Isezerano akora ni inye Elana je ndirimbo z'aba artiste bose mandazifise hano. No Force in Love so na aba artiste bane rero uyu nawe ni umuntu ugerageje kuraba kuntu yambara arambara nk'umustar ariko ikintu nabonye imbuga ziwe naramenya ku jouer avec les réseaux sociaux ivyo biri mu bintu bikimugora ariko impano yo kuririmba yoyo arayifise. Naba artiste rero bane novuga yuko dukwiye gushigikira ku rwego rukomeye kubera ko nabaririmbyi tubashigikiye ejo umuziki wo mu Burundi uzogera ahantu kure kubera ko aba baririmbyi bamaze gukora ikintu kinini. Uno musi umuziki wo ngaho onye mu gihugu kibanye niyo ndavuga izina barakora umuziki kubera ko mvuze izina nibaza ko atari igihugu kimwe gusa bariko barakora mugabo uno musi muziki yabo twayibagiye kubera iki aba artiste biwacu bariko barakora bariko barakora cyane bigatuma ya miziki yabo tuyibagira tugakunda imiziki. Uno musi bashobora gukwita playlist y'imiziki 200 y'abarundi gwera kuna ngushika kuri 200 uryohe uri kuratamba ari imiziki itambika iryohoshe. Bisigura iki hari ahantu tumaze kugera tutari turi mu myaka iheze nk'itatu ariko uno musi turi rero dushigikira imiziki iwacu bizodufasha ko bavuga ati ava duganye la guerre extérieure na manda babwira vous devez gagner celle de l'intérieur. D'abord tuganye ibintu nga anye de l'intérieur et puis de l'extérieur tuzobiganya no hanyuma. Nibaza ko ico kintu ni kintu gikomeye cyane. Si tiganye la guerre intérieure kuganya la guerre extérieure bizokora cyane kuko intambara y'indani ni yigoye. Wamaze kugera hanze ku mupaka urajabu kugataruka ati babantu ndabakise ndagiye wabutaruke ku mupaka ati ndahise. So tushigikire rero umuziki wacu muri rusange abarundi muri rusange mutahure yuko ubonye umuziki w'umurundi usohotse nubwo utobukunda umuziki kubita ko views. Ibiganiro vya Star TV nubwo utobikunda ubonye ikiganiro gisukubita ko views. Let us make history guys, let us make history. Biba byiza cyane gusumba biba byiza cyane gusumba murese mugashigikira abarundi biwacu kugira ibintu bigende neza cyane kubera ko abaririmbyi turabafise kandi benshi bafise impano kandi zimeze neza zikomeye. Olinga te bazotera imbere. Olinga te aba artiste bacu. So rero icyo novuga nibaza ko shigikira abariko bakora olinga te kuzomanura uwimana yashize upende usipendi. Olinga te bisigura ati upende usipendi. Wenu uzamanura umuntu Imana yadugije umuntu Imana yahaye mu mwaki ntibikunda. Olinga te hao watu watafikisha muziki wa Burundi mbali. Sijasema kwamba kuna wengine wako wanatumika vizuri, wako tena wengi. Kugira ariko mvuge kuri bana nuko hari abafana basanze ni box baravuga ati tu peux faire la comparaison entre ces gens DRAM-T Gusto and DJ Fernando.
je nibaza ko hari umwe wese afise icyarusha uwundi ariko uko biri kose dushigikira ivyo wacu. Si tu gagnes la guerre intérieure extérieure mabiroroha cyane. Wanashima n'intambara kenshi ikomera hagati na hagati mu kirimba ari hagati. Umaze gushika ku mubare uvuga ati yo handajabutse ku mundaje jabutse umupaka ndagiye. Moi je pars. Nagiye. Mumaze kuganya la guerre intérieure extérieure masanga vyoroshe. Soko biri kose let us make history guys. Dushigikire abaririmbyi bacu. Nibaza ko bariko barakora. Nibaza ko iterambere ryabo tuko turaribona. Bariko barakora guys. Saba bonyine bariko barakora n'abandi bariko barakora ariko dushigikira umuziki wacu muri rusange ataguhengama. Shigikira ibikogwa by'abantu bahungu b'abarundi. So Imana ibahezagire cyane rero mwese mwako muradukurikirana. Thank you. We are Maruhe family. Turabakunda cyane. Maruhe family. Umusaza mukuru ni jewe Starboy the Ship. Ni jewe. So uko biri kose Imana ibahezagire. Thank you so much. Let us make history guys. Kugira tutera imbere dushike kuvyo twifuza kugera ko sivyo. Imana ibahezagire cyane. Nibaza ko nabonetse indi nkuru yo gukora ni kwicara ngankikora kamera ni yanje, imashini ni yanje. Byose ni byanje ijwi ni ryanje kiretse ko ama views ari ayanyu, ama email yanyu mukoresha na ayanyu. So Imana ibahezagire cyane. Murakoze. Thank you.